Ndasubiye kubaramutsa abanywanyi inshuti mukunda amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza sangwa ikaze tubashikirize amakuru abari karavugwa cane ijya nino mu gihugu c'u Burundi ya makuru yo kwizera abari karavugwa ku mbuga ngurukana bumenyi amakuru avugwa mu bimenyesha makuru bitandukanye ikambere na za nkuru zinyegetwa abarundi nazo nyene turazibatoreza tukazibashikiriza mukazikurikirana ku minsi yose ngaha kuri chaîne yacu muragira mukurikirane andi makuru yihuta arabana n'igisata c'umutekano hari umusoda bivugwa yuko yahejeje gufatwa ashikanwa mu gihugu c'u Burundi ndetse ategerezwa kugandagurwa yagirizwa gutuka umukuru w'igihugu President Evariste Ndayishimiye nyuma yuko vyari vyavuzwe cane ko uyo musoda yari yatutse umukuru w'igihugu avuga kubijanye no kuba yarabogoje mu mabanga Alegiome Bunyoni bivugwa yuko yari umunywanyi wiwe ndetse uwo musirikare akaba yarari gukorera amabanga yiwe mu gihugu ca Somalia akaba yahejeje gushikanwa mu gihugu c'u Burundi ndetse bikavugwa yuko acagandagurwa kwitegeko ry'umukuru w'igihugu ndetse n'abajejwe iperereza mu gihugu c'u Burundi muraza kumviriza vyinshi kuri aya makuru turaza kubibashikirako turaza no kubashikiriza andi makuru ari karavugwa mu gisata ca politike n'igisata c'intwaro ibereye utegerezwa kuba warafyonze kuri subscribe canke se s'abone gufyonda ko abahanditse s'abone handitse subscribe ku bakoresha YouTube biri mu congereza iyo wafyonze koko turose bene aya makuru n'ibiganiro nk'ibinyene tuba turiko tubashikiriza ku minsi yose iyo tubirungitse ucuba mu wambere barashikirwa navyo reka nasubire ndabaramutse nabaye kaze mwisango y'amakuru muragira muyakurikirane ayo makuru n'ayandi twabateguriye ingingo imwe ukwayo Nje kubabwira mu mfunyapfunyo yuko hari umusirikare ahejeje gufatwa ku kibuga c'indege ca Bujumbura bikaba bivugwa yuko ariko aragirizwa gutuka umukuru w'igihugu mu majwi yagiye ararungikwa ku mbuga ngurukana bumenyi aratambagira uyo usoda akaba ahejeje gufatwa ku kibuga c'indege ca Bujumbura abamutabarije bavuzwe ko yitwa Lieutenant Joseph Niyonkuru yahora mu gihugu ca Somalia aho yumviye ikugwa rya General Bunyoni yasohoye audio irimwe amajambo mabi cane atuka umukuru w'igihugu akanamwagiriza ko ariko arakorera abatutsi Joseph Niyonkuru yagiriza General Prime Niyongabo ko yahevye abasirikare atakibanezwe avuga ko kandi ko abasirikare bavuye mu ishamba bose bari inyuma ya Bunyoni yaciye akurwa ubutarariye muri Somalia abiwe nta makuru yiwe bari bafise kuva ku itariki 9 z'ukwa 9 uyu mwaka wa 2022 ashikamwe ku kibuga c'indege ca Bujumbura n'indege ya Uganda Airlines aje azanywe n'uwitwa niyo ndiko Ale Celeste agishika yaciye ajanwa n'abakozi bo mu biro bikuru vy'umukuru w'igihugu bivugwa yuko ategerezwa no kuza kugandagurwa ku itegeko ry'umukuru w'igihugu ndetse nyene anagirizwa nayo mabi yakoze yo gutuka umukuru w'igihugu akamwandagaza ku mbuga ngurukana bumenyi mu majwi yagiye aratambagira irya nino uyo musoda akaba yaje gutabarizwa na benshi barimwo Pacifique Ninahatswe umugambwe SNL abanywanyi bawo cyo kimwe n'indongozi ariko barabikoze kugira ngo bagaragaze akababaro kabo ko kubona leta nshasha yashizweho batayigiyemo abo akaba ari abashinga amateka b'umugambwe SNL batigeze bahonyora ikirenge mu ngoro y'amakoraniro y'ubutungane ahari ko ari ku burenganzira bw'abashikiranganji bagiye kuba muri leta nshasha izokurikiranwa umuntu akora wa mbere mushasha Servendera ko buca bataziranda kugarika aherutse gusubirira Alengiyome Bunyoni abanyagihugu bagasaba abarongoye umugambwe SNL kuva muri iyo nama nshinga amateka ahubwo bagafatanya nabo kwiyamiriza leta ya Evariste Ndayishimiye kuko ari leta y'agahotoro Alice Mukeshimana niwe yaduteguriye inkuru kuva umugambwe SNL ukibona amazina mashasha y'abagize leta nshasha igiye kurongorwa na Gervase Ndira ko buca bataziranda kugarika uretse ko bamenyesheje ko batangaye cyane barayiyamirije ko ari leta idatandukanye na gatoya niyahahora ko kandi atanico izoshobora guhindura bakaba bafatiye batamunywanyi n'umwe w'umugabo SNL yashizwe muri iyo leta nkuko bari bagumye babisaba umukuru w'igihugu Ndayishimiye n'umuganganyi we wa mbere mushasha ko boshinga leta iburikiyemo n'abandi bantu n'abanywanyi b'umugabo SNL badasigaye inyuma umuhingamo wo kuri wa gatanu rero niho ibirori byo kurahira ko bashikiranganje bashasha byabera mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe agatogwa
naco kimwe na bagenzi biwe baturuka mu senere bakaba batigeze bahonyoza ikirenge muri ivyo birori nk'uko byashikirijwe na Agatogwa abibwira bagenzi bacu bakura kuri radio Ijwi rya Amerika akaba yasiguye ko babikoze mu ntumbero yo kugira ngo bagaragaze akababaro kabo ko kubona leta nshasha yashinzwe batayishizwemo nk'uko bavyifuza ibyo bakaba babivuze bafatiye kubagenywe kuja muri iyo leta bose ari abanywanyi b'umugambwe CNDD kandi benshi bakaba bari bamaze igihe muri iyo leta nyene Agatogwaza akibaza ico bobo bazoshobora kumara batakoze mu gihe giheze bikamusiga naho umukuru w'umugambwe CNL Agatogwaza yabandanije imyidogo yiwe mu kuvuga ko umugwi w'abashikiranganje wahora ukorana n'umushikiranganje wa mbere wananiwe ko rero wategezwa guhindurwa kuko ataco washoboye kumara akanavuga ko byakozwe mu gushiraho iyindi leta nk'iyahahora ngo bidatangaje mu ntwaro y'agahotora ya CNDD abanyagihugu bakaba bahanura umugambwe CNL gutera iyindi ntambwe yo guhaguruka gusumba ivyo byo gusiba mu birori by'abarangira kwinjira mu mabanga nk'uko baraye babikoze ngo kuko ataco bifasha umugambwe CNL abanywanyi bawo cyo kimwe indongozi ubwabo abanyagihugu basaba abarongoye umugambwe CNL ahubwo gukinjura muri iyo nama nshingamateka ngo bagaheza bagafatanya nabo kwiyamiriza leta ya Evariste Ndayishimiye ngo kuko ari leta y'igitugu n'agahotoro nk'uko bavyiganiye radio Haguruka. Tugushimire nawe ari kuri iyo nkuru udushikirije. Imyidogo ni myinshi mu banyagihugu bo muri komine Kanyosha intara ya Bujumbura. Iyo myidogo ifatiye ku nyubako rusangi nk'amabarabara ziriko zirononekara indongozi za komine zirorera abanyagihugu bakavuga ko indongozi zabo ziranira ibanza bataco zimarira abanyagihugu baterambere basaba ko izo ndongozi zotanga imihoho canke umukuru w'igihugu akazirongoza inosa neza iwe yishikiye komine Kanyosha adushikire kuri iyi nkuru. Abanyagihugu bari mu zone ya Muyira Ruyaga na Kigize komine Kanyosha intara ya Bujumbura bagiriza abajejwe intwaro ko ataco bafasha mu iterambere rya komine yabo bakabivuga bafatiye ku mabarabara ahuza amajone n'umugwa mukuru wa komine Kanyosha Ruyaga aho bemeza ko amabarabara ariko yononekara bufashije kugwiza inyubako zigezweho zinaterera mu iterambere imigenderanire no kwiyunguruza zikingirwe ziriko zononekara baraba bagatanga akaroti barabara riva ku Muyira rica ku mugwa mukuru wa komine Kanyosha mu Ruyaga ryononekaye rikaba n'ibiraro bitanu biri mu duce dutandukanye tw'iryo barabara ubigeza aho umwasi ashaka bakavuga ko bimara amaje kubona ikiraro kiri iruhande hari ibiro vya musitanteri na kimwe kiriko cononekara kandi bumva ngo komine isanzwe ifitiye umuntu ajejwe inyubako akanabihemberwa abaca muri iryo barabara bakiyumvira iciza ngo ziriko zikora bakabura nta kindi bashoboye atari kurwanira ibiti uburongozi bwa komine Kanyosha kubw'inyungu zabo zaho gusa kuko abakoresha ibarabara riva mu Ruyaga rija muri zone Kiyenzi bobo ngo ntibakivuga ko bwapfa umunwa ushitse ku ruzi Kanyosha nk'uko babandanya babivuga ni ikiraro cakorokeye mu ruzi haheze ikiringo kirenga imyaka ibiri ariko abajeje intwaro mbere bamwe basanzwe banavuka muri zone Kiyenzi ngo ntaco babivuga ko mbere ngo womengo ntavyo babona abo banyakanyosha bati ntitubona n'uwo twoshikiriza ikibazo kijanye n'iterambere ryacu kuko ngo biragoye kujogera umuntu yihagiye ubutegetsi tutamutoye bati reka turindire abo twatoye aho bazoshikirira umwanya wabo wo gutwara bazotuzanira iterambere abo banyakanyosha bakemeza ko kuva mu mwaka w'2012 ataterambere barigera babona muri komine yabo iruhande y'ivyo bibazo bijanye n'amabarabara hakaba hibonekeza n'ikibazo c'umuyagankuba na cane cane muri zone Muyira aho haheze indwi zibiri atamuyagankuba uharangwa kubwo ingorane yavuye ku cuma kigabanya umuyagankuba transformateur gushika ubu abanyamuyira bakaba bari mu kizime.